Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese muriko murakurikirana imbonesha kure Heritage. Kuri uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu bwo kumva amajambo y'Imana. Hama ndabibutsa mwebwe mwese muriko murankurikirana yuko iyo giriwe ibakwe cyangwa ukagira akanya ko kuba imbere y'Imana wumva amajambo yayo, ukuriye kugira ico witeze kubera yuko Imana ibihari yiteguriye kugira ico yishuye cyangwa ikoze kuvyo uyitezeko. Nta muntu numwe ngaha kwisi aba hadafise ikintu akeneye. Kandi nta muntu numwe ngaha kwisi ni bake babaho badafise ibibazo runaka baba bifuza ko bikemuka. Rero iyo ugiriwe amahigwe ukagira akaryo ko kumva ijambo ry'Imana no kuba mu kibanza ushobora kumva icyo Imana ikuganiriza, na karyo keza ko kubaho, ko kugira uwo mwanya wizeye kandi wuguruye amatwi uvuga ngo uhoraho we umpe uyu munsi numve ico umbwira. Rero uyu munsi turaraba ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyizigiro vyawe biri hehe. Ku kibazo ufise ni hehe ushize ivyizigiro vy'ingene kizokemuka, canke kuvyo wifuza gushikako canke wifuza kuronka ni hehe washize ivyizigiro uvuga ngo harya ahantu canke kirya kintu canke urya muntu niwe azotuma ivyo nifuza ndabishikako. Uyu munsi turumva ahantu heza dukwiriye gushira ivyizigiro vyacu, ariko imbere ya byose katubanze dusenge. Mana, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye urukundo rwawe ko wemeye kuduha kano karyo kugira ngo twumve amajambo yawe. Yesu Kristo, niwugurure amatwi yacu twumve icyo tuganiriza kandi tumenye aho dukwiriye gushira ivyizigiro igihe cose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mu buzima bwa buri munsi abantu bose barafise ahantu bashira ivyizigiro. Buriya ndabaye nk'urugero, iyo umuntu avyutse aja gukora akazi nuko aba yizigiye yuko muri karya kazi hari ikintu ari buronkemwo hama kiza kumufasha mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Iyo nk'umushoferi azindutse afata imodoka agenda, aba yizigiye ko muri karya kazi agiye gukora aza kuronka abakiriya, hama akaronka amafaranga, hama ayo mafaranga akamufasha kwishura ku bibazo canke ku vyankenerwa akenera mu buzima bwa buri munsi. Nk'ugwaye, iyo umuntu agwaye arashobora gushira ivyizigiro ku muganga akavuga ngo je ndizigiye ko umuganga ari wazonkiza, ndizigiye ko ubumenyi bwiwe n'imiti yiwe bizomfasha gukira. Ariko kandi haro n'uwundi ashobora kugwara akavuga ngo ndizeye uhoraho kazokoresha abaganga n'imiti yabo maze ingwara yanje igakira. Umuntu adafise akazi arashobora gushira ivyizigiro ku muryango wiwe, ashobora gushira ivyizigiro ku nshuti, abagenzi canke ku bandi bantu. Ariko kandi hano n'undi avuga ngo nubwo nzi ko mfise abantu benshi tumenyana nocako, shize ivyizigiro kuhoraho yaremye barya abantu hama nizige kazobakoresha nkaronka ico nifuza. Niko bimeze no ku bantu batunze. Tuvuga ati abantu baba bafise amafaranga, iyo bashikiwe n'ikibazo runaka hari igihe bayashize ivyizigiro ku mafaranga yiwe akavuga ngo amafaranga yanje azotuma shikira ico nifuza cose. Hari umuntu akubwira ngo jewe nta kibazo na kimwe nshobora kugira mfise amafaranga, ariko sinzi nuko wewe ivyizigiro vyiwe yumva ko amafaranga ari capable canke ashoboye kwishura kuri buri kintu cose akeneye. Niko bimeze no ku bantu basenga. Iyo umuntu asenga, abantu basenga bashira ivyizigiro ahantu hatandukanye. Hari umuntu ashira ivyizigiro ku muvugishwa runaka canke avuga ngo ubuvugishwa bwiwe n'ubwukuri. Haro n'undi ashira ivyizigiro kwijambo ry'Imana avuga ngo ndemera ingabire zitandukanye mu ishengero rya Kristo, ariko nemera ijambo ry'Imana kari ryo rikuru. Kubera yuko avuga ngo nubwo buvugishwa nza kuraba kari bwo canke atari bwo nisunze ico ijambo ry'uhoraho rivuga. Rero nshaka kuvuga yuko wewe uri kurankurikirana ku bibazo ufise canke ku vyo ukeneye wifuza gushikako, hari ahantu washize ivyizigiro. Mbega ni hehe? Mbega ni hehe heza tukwiye kubishira? Reka turaba abantu batandukanye muri Bibiliya bagiye bahura n'ibibazo. Turaza kuvuga ku mice ibiri, ku bantu bafise ikibazo runaka cabashikiye kandi bifuza ko gikemuka. Ni hehe ukwiriye gushira ivyizigiro muri ico gihe? Hama turaja kuraba no ku wundi mugwi w'umuntu afise icashashaye. Ndabizi ushaka kuba ushashaye akazi, ushashaye urugo, ushashaye amafaranga, ushashaye gutera imbere, ushashaye ubushobozi canke kumenyekana. Ivyo bintu byose si bibi, ariko
ndakeneye kumenya ahantu ukwiye gushira ivyizigiro yuko ukavuga ngo ivyizigiro vyanje ko nabishize hariya iki kintu nifuza nshashaye canke kino kibazo mfise kizokemuka. Reka dusome amajambo y'Imana dusoma mu gitabo ca Daniel igice ca 5. Turasoma kuva ku murongo wa 1 gushika ku 9. Haravuga uko: Berushaza abona intoke zandika ku gihome c'inzu. Umwami Berushaza arondeza inzimano nyinshi, atumira abaganwa biwe 1000, nawe anywa ibinyobwa ari imbere yabo. Maze Berushaza ahimvye ibinyobwa ahamagaza ibintu vy'ibikoresho vy'inzahabu n'ifeza, ivyo Nebukadineza yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami abaganwa biwe abamikazi biwe n'incoreke ziwe babinyweremwo. Nuko bazana ivyo bintu vy'inzahabu vyari vyaranyazwe mu rusengero mu ngoro y'Imana i Yerusalemu, maze umwami n'abaganwa biwe n'abamikazi biwe n'incoreke babinyweramwo. Banywa umuvinyu, bahimbaza imana z'inzahabu, iz'ifeza, iz'imiringa, iz'ivyuma, iz'ibiti n'iz'amabuye. Buno nyene haboneka intoke z'umuntu zandika ku ruhome rw'igisika mu ngoro y'umwami, ahahanganye n'igiteretsweko amatara. Umwami abona ico gice c'igikonjo candika. Maze mu maso h'umwami harahindurira, ivyumviro vyiwe bimuhagarika umutima, ingingo z'amatako yiwe ziradohoka, amavi arakomana. Umwami ahamagara ijwi rirenga ngo bamuzanire abapfumu, abakarudaya n'abaragurisha inyenyeri. Umwami abarira abo banyabwenge b'i Babuloni ati: ushobora gusoma iyo nyandiko akambarira uko isobanurwa, arambikwa impuzu zitukura z'igiciro kinini n'umugufu w'inzahabu mw'izosi, kandi azoba wa gatatu mu bakuru baganza igihugu. Maze abanyabwenge bose b'umwami baca barinjira, ariko birabananira gusoma iyo nyandiko no kumenyesha umwami uko isobanurwa. Muri iyi nkuru twumvamwo umwami Berushaza agize ikibazo, abonye ukuboko. Mwibaze nk'ahantu uri, nimba uri mu nzu ukabona ukuboko ata muntu ariho ariko arandika, igikonjo kiriko kirandika ku ruhome, uko vyogenda kose wogira ubwoba. Berushaza rero ngaha wumve agize ikibazo gitumye Bibiliya ivuga ngo ingingo z'amatako yiwe ziradohoka, amavi arakomana. Yaragize ubwoba, yumva akeneye kumenya ibi bintu ni biki, bisigura iki, bije gukora iki. Ni kibazo agize agira hangane naco. Mwumve rero aho wewe yashize ivyizigiro. Burya iyo umuntu afise ikibazo ntumenyera mbega ivyizigiro vyiwe birihe, muri ico kibazo yizigira karinda azotuma ibibazo acamwo bikemuka. Wewe ngico yakoze n'igiki, yavuze ngo mumpamagarire abapfumu, abakarudaya n'abaragurisha inyenyeri. Kubera yuko wewe yumva yuko mu buzima bwiwe ibibazo acamwo akwiye kurondera bari abantu, nibo botuma ikibazo ciwe gikemuka. Ariko ku murongo w'icenda twumvise ngo bose nta numwe yashoboye gukemura ico kibazo. Reka twumve kuri se wiwe naho ingene vyagenze. Se wiwe ngaha muri kino gitabo nyene ca Daniel igice ca 2 ku murongo, ndasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo mu mwaka ugira 2 Nebukadineza ari ku nganji yarose indoto, nuko ahagarika umutima arabura itiro. Umwami acahamagaza abanyamareba, abapfumu, abarozi n'abakarudaya ngo bamubarire indoto ziwe. Nuko bararenguka bahagarara imbere y'umwami. Ku murongo wa 10 rero havuga ngo maze abakarudaya bishura umwami bati: mwami, nta muntu numwe wo kwisi yoshobora kukumenyesha iryo jambo, kuko ata mwami canke umuganwa canke umutware yigeze gusobanuza umunyamareba numwe canke umupfumu canke umukarudaya bene iryo jambo. Bene iryo jambo yari bariko baravuga ryari. Nuko umwami yari yababwiye ngo musobanure indoto nagize atabanje no kuzibabwira. Yashaka ko babanza bo nyene kuzimenya, bakamenya ivyo yarose, hama bakanabimusobanurira. Ku murongo wa 11 havuga ngo ico utugoberera ko kiragoye, kandi nta wundi ariho yishobora kucerekana imbere yawe. Mwami, atari imana nazo ntizibana n'abafise umubiri. Ivyo bitera umwami gushavura, arashangashigwa gose, ategeka ko bageseza abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko birashingwa ngo abanyabwenge nibicwe, baja kurondera Daniel na bagenzi biwe ngo bicwe.
Haleluya. Wewe uri kurankurikirana, urumva umwami si umuntu asanzwe mu buzima bw'igihugu canke mu buzima bw'ahantu aho ariho hose. Ni umuntu aba ahambaye cyane. Iyo afise ikibazo, uwo ari we wese, nk'uko nawe uri umuntu asanzwe, ico woba ukora cose, iyo ufise ikibazo haba mu kazi ukora, haba aho uherereye, urakenera ingene ico kibazo gikemuka. Rero iyo ico kibazo cawe kibaye, ahantu hambere ushira umutima niho herekana aho washize ivyizigiro vyawe mu bihe byose. Turiko twumva ko kuri Berushaza na se wiwe Nebukadineza ikibazo bagize, bose birukiye ku bapfumu, barondera abanyamareba, barondera abakarudaya kugira ngo babafashe gukemura ivyo bibazo bari bagize. Ariko rero inkuru itangaje, aba bantu bose aho birukiye nta numwe yashoboye gukemura ikibazo cabo. Mbe hajya wigize ikibazo ushira ivyizigiro hehe? Ubishira ku bantu, ubishira ku bapfumu? Nta nkeka yuko hari abadandaza uno munsi, ni waba uri n'umudandaza, sinkekeranye ko hari abadandaza benshi bariko bakoresha imiti. Mayani majambo, baragiye ku bapfumu baronka ibiheko canke utundi tuntu bakoresha mu rudandazwa rwabo, hama bizigira ko iyo miti canke bijya bintu abapfumu babahaye ari byo bizotuma baronka abakiriya, ari byo bizotuma batera imbere. Hari abantu uno munsi muhira ahaba abafise ibintu yashingagiye yakuye ku barozi, yumva ko ari byo bimuhaye umutekano. Ivyizigiro vyiwe, umutima wiwe uri kuri bijya bintu yakuye ku bapfumu, kuko yizigiye ko ari byo bitumye abaho, abagihema uno munsi. Berushaza na Nebukadineza bizigiye ko abapfumu bazotuma ibibazo byose bafise bikemuka, ariko tubona hari ibibazo bashitswemo barabura inyishu. Ngira nkumenyeshe yuko si ibibazo byose bajya abantu washizeko ivyizigiro canke ijya miti canke bijya bintu washizemo ivyizigiro bazogufasha ko bikemuka. Hari igihe kumbura umunsi umwe Imana izokwemerera yuko bijya bintu washizemo ivyizigiro canke bajya abantu washizemo ivyizigiro bagufasha, ukabona harabonetse ikintu citwa nk'umuti canke ico bashakura kironse. Ariko no kubwira yuko ntuwigera ubironkana amahoro mu mutima, ntibikunda. Kandi ibyo bintu ntivyigera biguha ivyizigiro bihagije, kubera yuko hari ibibazo ucamwo bikananirwa, bikagutera kwibaza, mbega ibi bintu nizigiye by'ukuri biratora inyishu ya buri kibazo canje cose? Ndakunda Imana. Haba Berushaza, haba Nebukadineza, ku nganji yabo hari umuntu yari yarashize ivyizigiro ku Mana, yitwa Daniyeli. Mwibaze kuri Nebukadineza, Daniyeli yumvise ko abanyabwenge bagira bicwe, yaraje aramubwira ngo mimisi mikeya gusa nje kurabona ashizeko ivyizigiro. Daniyeli yarazi Imana yiwe ko ishoboye vyose, yaciye agenda raba Imana yiwe. Mwibaze ikintu Imana yamukoreye, yamubwiye ibintu umwami Nebukadineza yagize mu nzozi, mu ndoto. Mwibaze umuntu kukubwira ivy'uwundi yaronse, kandi uriya muntu atabikubariye. Daniyeli araza aramubwira ibyo yaronse, aca amubwira nico bisobanura. Kuri Berushaza, Daniyeli yaraje aramubwire ngo aya majambo ubona, iri risobanura iki, iri risobanura iki, n'iri risobanura iki, mu gihe abandi bose bananiwe. Kubera iki? Kubera ko Daniyeli yari afise ubwenge bwa kimuntu bwoshobora kumenya ivyo bintu. Oya, ni kubera ko Daniyeli we mu bibazo yagwana navyo yari yarashize ivyizigiro kuhoraho. Yararondera Imana, avuga ngo Imana yanje niyo ishobora gutanga inyishi kuri buri kibazo cyose mfise. Kandi Daniyeli yumva ko Imana yiwe nta kintu na kimwe gishobora kuyinanira, maze bituma ashobora gutora inyishu ya buri kibazo cyose kije kimugana. Hama iyo ufise icyo ushashaye naho, reka turaba abantu bafise ico bashashaye. Nta muntu numwe adafise icyo ashashaye ngaho mu buzima bwa buri munsi. Reka turabe abantu bamwe bari bafise ico bashashaye ahantu bashize ivyizigiro vyabo. Dusomye mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice 8 ku murongo wa 14 gushika kwa 20. Havuga gute? Haravuga uku: ni vya Simoni umupfumu. Maze intumwa z'i Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zirungikaho Petero na Yohana. Nabo bamanutse barabasengera ngo bahabwe mpwemu yera, kuko mpwemu atari bwamanuke ngo aje no kuri umwe muri bo bari babatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu. Maze babarambika kibiganza bahabwa mpwemu yera.
ariko Simoni abonye yuko abarambitswe ko ibiganza by'intumwa bahabwa mpwemu yera, azizanira amahera avuga ati nanje ni mu ubwo bushobozi kugira ngo uwo nzorambika k'ibiganza azohabwe mpwemu yera. Muriko murumva, Simoni yarasanzwe ari umupfumu, nawe ashashaye ubushobozi abonye. Kumwe nk'ubu abajene benshi bashashaye kumenyekana, bashashaye gutunga. Uyu mupfumu abonye umuntu arambika k'ibiganza, ni Petero, arambika ibiganza ku bantu bagahabwa mpwemu yera. Ndavuga ati ubwo bushobozi ko mfise amafaranga no buronka. Abantu bashize ivyizigiro byabo ku mafaranga, abayumva ko n'ivy'impwemu ashobora kubironka kubw'amafaranga, ariko siko bimeze. Iyo ufise icyo ushashaye witonde, kubera ko hari igihe amafaranga atazogwa, niyaba yo nagwa, hari igihe atazogwa ikintu cya original. Hari abantu nkunze kumva bavuga butumwa bamwe umva ngo baragenda bagakorana n'abafrimasoni canke inkomezi z'umwijima kugira ngo baronke ubushobozi butuma bakoreshwa ibitangaza. Murazi na Bibiliya bivuga mu misi ya nyuma hazoba abantu bakoreshwa ibitangaza ariko by'ibinyoma ngo bayovye benshi. Ubushobozi uburi kurarondera cyangwa ikintu uburi kurarondera, ukwiye kwitonda. Amafaranga ashobora gutanga ikintu cyose ukeneye. Ngaha Simoni ntiyigeze aronka icyo yari karasaba, kuko Petero afise ijambo yamwishe ku murongo wa 20. Petero aramubwira ati ifeza zawe ziragafana nawe, kuko ugira ngo ingabire y'Imana woyironkesha amahera. Siko bimeze, ingabire y'Imana ntironkeshwa amafaranga. Niba haba hari icyo Imana gutegekanirije gushikako cyangwa ishaka kuguha, dukwiye kwiyumvira ko amafaranga ari yatuma ukironka. Kuba umwizigirwa kuhoraho bizoguha icyo ushashaye kandi wifuza. Reka ndababwire uwundi muntu yashize ivyizigiro ahandi hantu, Goliyati. Iyo dusomye mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 ku murongo w'8 gushika ku wa 10, reka ndabasomere ukuntu havuga. Igice cya 17 ku murongo w'8 gushika ku wa 10 havuga ngo, arahagarara atera kamo. Ubu ni Goliyati atera kamo ingabo z'Abisirayeli ati, ni igiki cyabazanye gutonda urugamba? Mbega sindi Umufilisitiya namwe mukababaja ba Sawuli? Ehe, nimwitorera umuntu amanuke aze duhwane. Niyashobora kundwanya akanyica, tuzobabaja banyu. Nanjye ninashobora kumutsinda nkamwica, ni mwebwe muzoba abaja bacu mudukorere. Uwo Mufilisitiya arongera aravuga ati, ubu munsi ndagaye ingabo z'Abisirayeli. Ehe, nimuzane umuntu tugwane twihereze. Maze Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo majambo y'Umufilisitiya barihebura, bagira ubwoba bwinshi. Sawuli yari yiyizigiye, yari yarashize ibyizigiro mu nkomezi ziwe, mu bumenyi bwiwe, muri experience yiwe ku rugamba, ndetse no mu nguvu yari afise. Ariko ndagufinze, none yaravuye mu biganza bya Dawidi. Dawidi umuntu atarafise experience y'urugamba, atari byigera gwana n'abasirikare n'umunsi n'umwe, atarazi gukoresha inkota n'inkinzo n'icumu, ntiyigeze ava mu biganza by'uwashize ibyizigiro kuhoraho. Nshuti zanje, uno munsi hari abantu bashize ivyizigiro ku mibiri yabo. Hari umuntu yumva yuko gusambana bizomuha buri kintu cyose yifuza. Hari umuntu yumva ko gusambana bizomuha akazi, bizomuha amafaranga, bizomuha imodoka, bizomuha ikintu cyose yumva ashashaye mu buzima bwiwe. Hari umuntu yumva ko inguvu ziwe afise, ko ashoboye kugwana, bizomuha icubahiro mu bandi. Hari umugabo yumva yuko mu rugo rwiwe, kubera yuko atawushobora kumuciramo, yizigiye ubumenyi bwiwe agasuzugura ubumenyi bwo bubakanye n'abandi, yumva yuko arihagije. Ariko ngira nkubwire, gushira ibyizigiro muri wewe ntibizoguha inyishu ikwiriye. Abo bantu bose navuze, haba Simoni Munyamareba, haba Goliyati, haba Berushaza, haba Nebukadineza, aho bashize ivyizigiro ntihigeze habaha inyishu ibereye. Ngira nkubwire rero, ni hehe ukwiye gushira ivyizigiro vyawe? Ni hehe ukwiye kwama witeze inyishu? Ni hehe ukwiye kwitega ubutabazi? Ni hehe umutima wawe ukwiye gukubitira buri gihe? Katwusoma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca Zaburi igice ca 40 ku murongo wa 4. Havuga gute? Zaburi igice ca 40 ku murongo wa 4 havuga ngo, harahiriwe umuntu ashira ibyizigiro vyiwe kuhoraho,
kandi ntahindukirira bibone canka abizimagiriza mu binyoma. Nyumvirize rino jambo ndarisubiremo. Harahiriwe umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho, kandi ntahindukirira bibone canke abizimagiriza mu binyoma. Uhoraho ashoboye vyose, azi vyose, abera hose icarimwe, afise ubushobozi kuri buri kintu cose. Ivyo abantu bashoboye n'ivyo badashoboye wewe abifise ku burenganzira. Umuntu yashize ivyizigiro kuhoraho aronka intsinzi igihe cose. Aha no guha akarorero k'abantu bizigiye uhoraho, bamurondeye ko ubutabazi, bashize ivyizigiro kuri Yesu Kristo, baronka ugukira. Murazi Kristo ni uhoraho. Iyo ushize ivyizigiro kuri Kristo ubu bishize kuhoraho. Reka ndabaha akarorero k'abantu bizigiye uhoraho, baronka ugukira. Duhere kuri Daniel. Daniel yashize ivyizigiro kuhoraho igihe Nebukadineza yaravuze ngo abanyabwenge bose bicwe. Daniel yashize ivyizigiro kuhoraho kuko nawe hari hamujeko ikibazo cyo gupfa. Atumbera uhoraho. Uhoraho amubwira inzozi Nebukadineza yaronse, amubwira n'igisobanuro cazo. Haleluya. Daniel aronka gukira kandi aronka kwamamara. Uravye Dawidi yashize ivyizigiro vyiwe kuhoraho, atsinda umuntu yateye ubwoba abasirikare bose b'igihugu n'umwami yajugumiye, kandi amutsinda ata experience mu rugamba afise, atigeze agwana n'abasirikare. Kubera ko yashize ivyizigiro kuhoraho. Gushira ivyizigiro kuhoraho bitanga intsinzi. Mariya yizigiye Yesu Kristo. Mariya nyina wa Yesu yaramwizigiye. Umunsi umwe barikana mu bukwe, vino iheze, aravuga ngo mfise ivyizigiro kuri uriya mwana kuko yavuye mu ijuru kandi yitwa Kristo, ashoboye vyose. Aragenda aramubarira, arambwira ati twagize ikibazo, rabwira uco dufashije. Kandi Yesu ntiyamutereranije, kuko Yesu yaravuze ngo uwondondera sinomuhinda, uwo tumbera kuri jewe sinomuhinda. Murazi ico Yesu yakoze? Yahinduye amazi vino, urubanza rubandanya neza. Petero ageze i Yopa, abapfakazi bashize ivyizigiro kuhoraho baravuga ngo Tabita nitwemera kwapfa. Bagenda barondera Petero. Petero nawe yari yashize ivyizigiro kuhoraho kuri Kristo ashoboye kuzura n'abapfuye. Maze Petero asengera Tabita, niwe Doruka, maze Tabita arazuka. Mwumve kwizigira Kristo. Kristo ashobora kuzura n'ivyapfuye. Kristo ashobora guhindura amazi vino. Afise ubushobozi ashobora guhindura ikintu wewe wibaza ko kitohinduka. Paulo na Sila bari barashize ivyizigiro kuri Yesu Kristo, bafunzwe, bakubiswe, bamerewe nabi, bari mu bihe vy'agahinda n'akababaro. Ariko kubera ko bashize ivyizigiro kuri Kristo, Yesu yabahaye inkomezi zo guhimbaza no mu bihe bigoye. Batazira Imana maze iminyororo ibavako, kubera ko hari inkomezi ziboneka iyo umuntu ari mu bibazo, agahimbaza Imana, agatwenga, akamwenyura kandi yari mu gihe cyo kwijirirwa. Barutoromayo impumyi, yavutse ari impumyi kuva mu buto bwiwe, yashize ivyizigiro kuri Yesu, yumvise ariko ararengana, aravuga ngo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Maze Kristo arahindukira, aramuhumura. Uwavutse ari impumyi arakira. Bagenzi, novuga iki? Wari yaragwariye ku gidengere c'ibete sida imyaka 38, yashize ivyizigiro ku ijambo Yesu amubariye ngo haguruka, ikorera ikirago cawe ugende. Maze arahaguruka. Mwibaza imyaka 38 ugwaye. Ikibazo cose uba ufise ushize ivyizigiro kuri Yesu Kristo, ikintu cose uba ukeneye ushize ivyizigiro kuri Yesu Kristo, urakira. Muze murabe inkuru ya Yayiro afise umukobwa umwe w'ikinege, agwaye, ari hafi gupfa, mbere atinda aracikana ubwaje guhamagara Yesu Kristo. Ariko Yesu aramuravye ko ashize ivyizigiro kuri jewe, ingo tujane. Yesu azura kana gakobwa kiwe kari kapfuye. Bagenzi, iyo ushize ivyizigiro kuhoraho, iyo ushize ivyizigiro kuhoraho, nta kintu na kimwe utoshikako, nta kibazo na kimwe kitotoregwa inyishu, nta ngwara, nta bukene, nta bibazo na bimwe. Ikibazo cyose uko wewe uri kuracita izina, nta kibazo na kimwe Yesu Kristo atokemura. Nta kintu na kimwe wifuza gushikako mu buzima bwawe, canke mu muryango wawe, canke mu gihugu cawe, nta kintu na kimwe Kristo atogushikanako iyo washize ivyizigiro kuri we, kuko ataca adashoboye. Hari umuntu yanditse amajambo ahambaye cyane igihe cyose, kandi yanditse ari mu bibazo, aravuga ngo aya majambo iyo ndayibutse subizwamwo ivyizigiro. Ni Yeremiya. Iyo dusomye mu gitabo cyo gucura intimba igice ca 3, katuraba no majambo yanditse mu gitabo cyo gucira intimba igice ca 3 ku murongo wa 21 gushika kwa 26.
haravuga ngo ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro. Nawe ano majambo uzowamuyibuka agutera ivyizigiro igihe cyose. Haravuga ngo nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa, kuko ikigongo ciwe kidahera. Camara igishasha uko bukeye, ingene ari umwizigigwa biratangaje. Cama Uhoraho niwe mugabane wanje, niko umutima wanje wamuvuga. Nico gituma nzohora ndamwizigira. Uhoraho agirira neza abamwiteze, n'imitima imurondera. Ni byiza ko umuntu yizigira akitega agakiza k'Uhoraho atekereje. Kasubiremo ano majambo. Gucura intimba 3:21 gushika kuri 26 n'amajambo yo kwibuka igihe cyose uri mu kibazo, ufise ico witeze. Niyo ba wagize icaha, wizigire Uhoraho, shira ivyizigiro vyawe kuhoraho, kuko ngaha Abisirayeli bari mu nyagano bakoze icaha, maze Uhoraho atuma bashikirwa n'ivyago baricwa. Ariko ngaha Yeremiya aravuga ngo ni ivyizigiro twashitse kuhoraho, ngo nivyo vyatumye imbabazi z'ivyo vyatumye ataduherengeteza ngo dupfe dugirire. Mumva ingene yavuze ngo ibi nivyo nibuka bikantera ivyizigiro. Nuko imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa, kuko ikigongo ciwe kidahera. Camara igishasha uko bukeye, ingene ari umwizigigwa biratangaje. Uhoraho niwe mugabane wanje, niko umutima wanje wamuvuga. Nico gituma nzohora ndamwizigira. Uhoraho agirira neza abamwiteze, n'imitima imurondera. Ni byiza ko umuntu yizigira akitega agakiza k'Uhoraho atekereje. Uhoraho agirira neza abamwiteze. We uri kurankurikirana, itege Uhoraho kuri buri kintu cyose wifuza, haba ica wewe, haba icu umuryango wawe, haba icaba kwegereye. Witege Uhoraho, wizigire Uhoraho, arafise inyishu. Wizigire Yesu Kristo. Ni waba utarizera Yesu Kristo, hajya ushira ivyizigiro he? Ngwino kuri Yesu Kristo, kuko avuga ngo uwoza kuri jewe sinomuhinda. Umwizigire, urabe ingene ibibazo vyashobora kubitorera inyishu. Urabe ingene ico ukeneye ashobora kugigushikanako. Urabe ingene niba waburaniwe akuba hafi mu gihe cyo kubabara, wewe ugahimbaza. Wizigire Yesu Kristo, utumbere Yesu Kristo, kuko niwe nyishu y'ibibazo vyose. Ndabashimiye mwebwe mwankurikiranye, ndabasaba ngo mwame mushize ivyizigiro kuhoraho, kandi Imana ibashoboze kwambari yo murondera buri gihe mufise ibibazo bibashikiye, muri gihe mufise ibibazo bibatumbere bije bibagana, bibateye ubwoba, kumbure bibashize mu mwanya wo kumva muvuga ati turagowe noneho biracitse karabaye. Mumenye ngo Uhoraho uwamushize ko ivyizigiro ntazigera mutererana, ntazigera muheba. Nta wizigiye Uhoraho yigeza mureka, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana ibahezagire. Kristo abane namwe, mpwemu yera yamabarongorera mu nzira y'Uhoraho no kwijambo ryiwe ubu n'ibihe byose. Amen.